ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'amategeko ku kigabane cya 34 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 12. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo urupfu rwa Musa. Musa ava mu biyaya bya Mowabu aduga ku musozi Nebo kwitaba rya Pisiga aharabana na Yeriko. Umukama amwereka igihugu cyose kuva i Galahadi gushika i Dani, intara ya Nefutali yose, intara ya Efraimu na Manase, intara ya Yuda yose gushika ku kiyaga cyo mu burengero, Negebu n'ikiyaya c'umubande wa Yeriko, igisagara c'ibigazi gushika Itsohari. Umukama amubwira ati, ico gihugu nico nemereye Aburahamu, Izahaki na Yakobo, ngatako n'indahiro mvuga nti nzogiha uruvyaro rwawe. Ndakikweretse ngo ukirabishe amaso yawe, ariko uzocinjiramwo. Hanyuma Musa umusabyi w'Umukama apfira aho nyene mu gihugu ca Mowabu nk'uko Umukama yari yabivuze. Amuhamba mu kabande mu gihugu ca Mowabu aharabana na Beti Pehori, kandi nta muntu n'umwe yigeze amenya imva yiwe gushika n'ubu. Musa yari afise imyaka 120 igihe yapfa. Ijisho ryiwe ntiryari bwahume, n'ubukomezi bwiwe ntibwari bwamuveko. Bene Isirayeli baririra Musa mu mibande ya Mowabu iminsi 30. Hanyuma iminsi y'ukurira no kugandarira Musa irarangira. Yozuwe mwene Nuni yari yuzuye umutima w'ubwitonzi kuko Musa yari yamwubitseko ibiganza. Bene Isirayeli baramwumviriza bagira ibyo Umukama yari yategetse Musa. Muri Isirayeli ntiyigeze hongera kuboneka umuhanuzi nka Musa, kuko we Umukama yari amuzi amaso mu yandi. Wihweje ibimenyetso n'ibitangaza byose Umukama yamutumye kugirira igihugu ca Misiri, Farawoni, abasuku biwe bose n'igihugu ciwe cyose, kandi ukihweza ikiganza gikomeye n'ibikorwa biteye ubwoba byose Musa yakoreye mu maso ya Isirayeli yose. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, amen, aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, tugomba tuzirikane urupfu rwa Musa, ariko nubwo tugomba kuzirikana urupfu rwa Musa, tugomba natwe kuzirikana ku mpfu zacu. Akarongo ka mbere karavuga ngo hari amajambo nzanatebako n'ayandi aba asobanutse. Akajambo ka mbere karavuga ngo Musa ava mu biyaya bya Mowabu aduga ku musozi Nebu kwitaba rya Pisiga aharabana na Yeriko. Umukama amwereka igihugu cyose. Ni ukuvuga Musa yaravuye aho yarari kumwe n'abanyamisiri, kumwe na bene Isirayeli bari baravuye mu Misiri, araduga muri itaba. Baratubwira ati Umukama amwereka igihugu cyose kuva i Galahadi gushika i Dani, intara ya Nefutali yose, intara ya Efraimu
na Manase intara ya Yuda yose gushika ku kiyaga cyo mu burengero. Aha baratudondagurira ingene Imana yari kiramwereka intara ya Yuda, intara ya Neftali, intara ya Efraimu. Imana iri kiramwereka, iramwereka icyo gihugu cyose. Negebu n'ikiyaya cy'umubande wa Yeriko, igisagara cy'ibigazi gushika Itsohari. Aha batubwira ingene yamweretse Negebu, mbese Imana iramwereka hose, imwereka n'ukuntu harimo ibyamwa bimeze neza. Kandi aravuga ngo umukama amubwira ati ico gihugu nico nemereye Aburahamu, Isahaki na Yakobo, ngatako n'indahiro mvuga nti nzogiha urubyaro rwawe. Imana irakomeza irasobanurira Musa, iramubwira ko yakemereye icyo gihugu. Imana yari yarakemereye Ibrahimu, Isahaki na Yakobo. Imana yari yaramuse, mbese uciye uja mwiyimuka Misiri ukaraba ingene uko Yakobo yari yarimukiye mu Misiri, n'ukuntu Imana yageza igakura abanyamisiri, igakura abanyisirayeli muri Misiri ikoresheje uyu Musa turiko turaraba, uca ubisobanukirwa neza. Kandi n'ubundi urasobanutse, ariko byoba byiza nyimba udasoma Bibiliya ngo umenye inkuru ziri muri Bibiliya. Wosoma inkuru ya Musa, ingene duhereye ku ivuka rya Musa, nyina akamubyara, Herode ariko aratikiza abana, nyina akamubyara, Musa nyina wiwe akamunyegeza mu mazi yamujishiye agatebo, umukobwa wa Farawo akamutora, umukobwa wa Farawo akamujyana ku kirimba akamurera. Nuko byagiye birazunguruka, Musa akamenya neza ko igihugu arimwo canke ku kirimba aba, nubwo haba bamwado, ngiye kuvuga ko bamwadobose, nobagiye kuvuga ko we aramenya ko bamutoye ari umwana yatowe, kuko ntiyarazi mama wiwe. Mugabo mama we yarabizi ko Musa ari umwana wiwe. Kandi iryo zina Musa ntiyagiswe na nyina wiwe, yagiswe n'umukobwa wa Farawo. Rero turiko turaraba ukuntu Imana yari kiramwereka icyo gihugu cyose. Kandi tuzi ukuntu Musa yavuye muri Israel, yavuye muri Egiputa, muri Egypt, ukuntu yavuyeyo, hanyuma agashikana abanyisirayeli ahantu bari bashitse. Kandi bari ko baragira, bari basigaje akanya gato ngo binjire mu gihugu cy'isezerano Imana yari yabahaye, yarabemereye. Niyo mpamvu Imana yari kirabwira Musa ati iki gihugu nari narakemereye Ibrahimu, Isahaki na Yakobo. Reka turabe ibikurikira. Ndakikweretse ngo ukirabisha amaso yawe, ariko ntuzocinjiramwo. Aha rero niho numva ko twoza, hari amajambo rero akomakomeye tugiye kwinjiramo. Imana yamubwira ati ndakikweretse. Imana yamwereka icyo gisagara cyose cyarimo ibintu byiza bisa neza. Imana iramubwira ati ndakikweretse, mugabo ntuzokinjiramo. Hanyuma niwaja mu bitabo, niwasoma iki gitabo cy'amategeko, uzoca umenya neza icyatumye Musa ati Imana itamwemerera kwinjira muri iki gihugu cy'isezerano. Gatanu haravuga ngo hanyuma Musa umusabyi w'umukama, aleluya, kuko murumva baragereka koko Musa yari umusabyi w'umukama. Hanyuma Musa umusabyi w'umukama apfira aho nyene mu gihugu ca Mowabu, nk'uko umukama yari yabivuze. Ngo hanyuma Musa
umusabyi w'umukama ngo apfiraho nyene ngo apfiraho nyene muri icyo gihugu cya Mowabu abari hapfira. Bana b'Imana, ikintu ndiko ndashaka ngo tuze guteba ni ku kintu cyerekeye gupfa, urupfu. Musa apfiraho nyene atarinjira muri cya gihugu kisezerano. Gatandatu bavuga ngo amuhamba mu kabande mu gihugu cya Mowabu. Ngo bavuga ngo amuhamba, bavuga ko Imana imuhamba aho nyene muri icyo gihugu cya Mowabu, aharabana na Beti Pehori, kandi nta muntu n'umwe yigeze amenya imva yiwe gushika n'ubu. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Musa ngo nta wigeze amenya imva yiwe ngo gushika n'ubu. Bana b'Imana, abatwandikiye inkuru bobo bari bazi ko Musa yagenda kuganira n'Imana kuri ako gasozi. Rero barabonye yiteguye agiye kuganira n'Imana nk'uko yari asanzwe abigira. Mugabo abantu barategera ko Musa agaruka, barabura. Babonye iminsi irengarenganye, nibwo baba bariyumviriye bati none Musa ko atagarutse. Kandi ko kubera ko mu Imana hariho abandi bantu yacisha kwa makuru kugira igihugu canke bene Isirayeli ntibazogwe mu kaga, bamenye ko Imana ikiri kumwe nabo. Kuko kubura Musa kwabo cyari ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero abantu rero barakurikiranye aho Musa yahora agenda kuganirira n'Imana, barakurikiranye baraburaho imva yiwe yobiri. Uko byogenda kose nyimba banatubwira ngo arapfa ngo amuhambaho nyene, nta wuzi ko Imana yamuhambye aho. Musa arashobora kuba yagiye mu ijuru wese, uko Imana yabigenze njeje ntabyo tuzi. Mugabe icyo tuzi nuko atamva yamusiri ngaha mu isi. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Hariho abantu bagiye Imana yabikoreye batari Yesu Kristo yaraje mu isi, arapfa arahambwa, mbwa nyuma yagiye mu ijuru ku mugaragaro. Ariko Eliya nawe yaragiye mu ijuru. Musa nawe uko biri kose Imana yaramujyanye mu ijuru, ntituzi nyene byagenze, ariko nta wabonye urupfu rwiwe, nta wabonye umubiri wiwe, nta wabonye ikiziga cyiwe. Nk'uko n'umubyeyi Bikira Mariya, abashakashatsi bose barabuze imva yiwe. Duca twibaza abo bantu bubaha Imana mu buryo nk'ubwo, Imana rero irabatera iteka ikabajana batarinze kubabara ngo bazikwe imibiri yabo isanganguke iribwe n'inyo. Ubwo rero hasa mba numva shaka ko twovuga ku kintu kijanye n'urupfu. Ndiko ndaraba ibintu biri muri iki gihe. Umuntu wo kugira yitegurire ubugingo butazoshira, yitegurira umuriro, yitegurira urupfu. Kubera abana b'Imana, nimba Musa yaremeye kuba umuyobozi agakurikirana intama za Isirayeli, ntiyitwararika ibintu byo kurima, ntiyitwararika ibintu byo kudandaza, ntiyitwararika ibintu byo kugunga abandi, kuko hari aho yahora yirirwa aracira imanza abantu. Sebukwe Yetero aba ari wamugira inama, aramubwira ati mukwe wanje, niwahora ari wowe uzurumviriza imanza z'abantu uzijana mu buryo ubu bizokurusha, ahubwo tora abantu babashinga ntahe bazohore bagufasha, hanyuma wowe bazoze bakuzanira ibyakunaniye. Musa rero nawe twumva ko yagiye aratoza ibintu ngo akunda b'umutunzi. Murazaza no gutabara bene Isirayeli baza bakubita uko bishakiye, ko bonye naribo bagarutse baza kumuteranya
ibwami bituma bamuhigisha uruhindu ngo bamwice, ariko kubera Imana iramurindira ubuzima, arabanda, Imana irakomeza iramukoresha mpaka kuye bene Isirayeli mu Misiri. Rero hari ikintu rero ariko reka tubanze twongere tubandanye dusoma. Twaduhaje kumva ko n'ubu batazi imva yiwe ahiri. Ni ukuvuga rero Musa Imana yaramujanye mu ijuru atazindi ngorane, atabindi bindi bihabaye. Indwi aravuga ngo Musa yari afise imyaka 120 igihe yapfa. Ngo yari afise imyaka 120 igihe yapfa. Mugabo abantu bubu ntitunagaza ku myaka 120. Yewe nta uwakora ubushakashatsi mw'iyi si, nta bantu benshi yoronka bafise imyaka 120. Nta n'abantu benshi boboneka bavi imyaka 100 bariho bayifise bake cyane. Imyaka ugiye kuraba abantu benshi bari gupfa munsi y'imyaka 70-80. Ugwaruka rwogo ruri gupfa munsi y'imyaka 40-50. Kubera iki? Abana benshi ugwaruka rwishi rwagiye kwishora mu bintu by'abafrimaso n'abaruminati, bituma benshi bapfira muri izo ngorane, kuko Satani atakinda abakeneye ibitambo by'abo bana. Abo bana hari igihe bagenda bagiye gutanga abavyeyi babo, kubera ko kuko umwana cyangwa umuntu agiye gutanga igitambo ku muntu asenga ntapfa, ahubwo wa wundi ni wacabigwamo, uwo yagiye kubitakura. Birababaje rero kubona abantu bagenda bahahamira iby'isi, bahahamira kuba mu isi bari rich, arabakire bitwa ngo nabakire ngo bafise amahera, ariko mu myaka 30, mu myaka 40, mu myaka 20 bagapfa bataragira iki, bataragira no ku myaka 80-90, bataragisi kavuze babandi ngo reka ngisi. Ariko isi ntibayirya, ahubwo yo irakujya. Isi niyijya abantu, kumva ngo reka ngisi. Isi urayiparatura ko ukumva kumenga urakomeye, ariko yo iguharurira imisi. Ubwo nyene bakumva ati naka yapfuye cyane, naka yapfuye uko. Bana b'Imana novuga byinshi, ariko ngaha muri Australia Imana yagiye inyereka ibintu by'abafrimaso, igeni inyereka ibintu ukuntu abana bakiri bato babijamo cyane. Nagiye mvuga ati bantu muri Australia za murasenga cyane, kubera abana benshi bariroshe muri ibyo bintu. Nzi neza ko hari habo jewe twagiye duhura bambwira bakanyaturira ko bagiye muri ibyo bintu, bari mu ngorane zidasanzwe, kandi abeshi nta n'imyaka 35 baragira, benshi babiruhiyemo. Rero nagira mvuge nti hari ibintu byinshi biriko biraba. Nkaha mu gihugu cya Australia hari impfu nyinshi z'abana bakiri batoya. Abantu bakibaza ati ni impfu kumbure zisanzwe, ariko ntabwo ziba ari impfu zisanzwe. Benshi bapfa kubera ibintu by'abafrimaso bagiye barajamo n'ibintu bya gishitani bagiye barajamo. Ngaha muri intara ya Melbourne hari uruzi rwitwa Werribee River. Kenshi bakunda kuba bariko baratora y'abana bapfuye. Abantu rero kumbure bakibaza ati ni ibintu by'amagisida biba byabaye.
kubera bakunze gutora y'abana bakiri batoye. Nk'ubu haraherutse gupfira y'umwana baherutse ngo yagiye ku ishuri, umwana ntibazi ingene yoba yarapfiriye. Ibyo byose rero ni amadayimoni. Hari imiyaga mibi ngaha muri iki gihugu cya Australia, abana b'Imana. Abantu badasenga ni ngorane. Nigeze kuba hari igihe Imana yigeze kunyereka, inyereka ingo nyinshi z'abarundi zigiye gusambuka. Ndabyigisha abantu bamwe bambona nk'umusazi, ndabitangariza abantu ndavuga ati nyamara abarundi muri iki gihugu cya Australia, cyane cyane ndavuga ngaha muri Melbourne, hari ibintu Imana iri kunyereka ko ingo nyinshi zigiye gusambuka. Abantu banyumva bari muri Melbourne, ubu koko muribaza ni ingo zingahe zikigumye. Imana yo mu ijuru duhe gutahura cyane. Ingo nyinshi twari tuzi ko zihagaze neza zasambutse. Rero wowe urugo rwawe ubona rugikomeye, jya ku mavu usenge, kuko abana b'Imana urugo gusambuka ni ingorane. Kuko wowe uri umugore, hari abagore bamwe mumbabarire, nyimba hari uwo nzoba nkomerekeje, ariko mumbabarire ndiko ndavuga ibintu kandi by'akamaro, kandi ndazi neza ko ibyo mvuga mba nabihawe na Yesu Kristo. Iyo uri umudamu ugasenya urugo rwawe cyangwa urugo rwawe rugasambuka utanabigizemo uruhara, ari kubera ubube gito bw'umugabo wawe, rurasambuka. Abandi bagore bazogushira mu majwi ubatwara abagabo, usange nta mahoro ufise. Cyangwa utangura kwigira inama yo kuza guhiga umugabo muri Afrika. Abaza kuzana abagabo muri Afrika nabo benshi murabizi byerera bake. Imana yo mu ijuru duhe kubitahura cyane. Rero nshatse kuvuga ngo murazi bamwe ko nanje ubwanje hari abamama wasanga bashize mu majwi, ugasanga kubera ndumugabo ntagira ndumugore nibana ntagira umugabo, n'umugabo mpaye yambu, ugasanga abandi bagore barababaye bariko barantoteza, bibaza ngo umenga twocungana kubera ko azi ko ntagira umugabo. Kandi n'igihe nari mfise umugabo, kubera ko hari umugabo afise n'ubundi mugore, ugasanga abantu baranshira mu majwi, mbese bumva ko ndumugore kumbre w'umunyengeso mbi. Usibye ko atarusambanye, jewe nagiyemo nari mfise umugabo yitwa ko afise uwundi ariko ari umugabo wanje. Ariko hari abo wasanga n'induru zimwe zivuga bamwe ati oya nujya mwana si ujya mugabo uko biri kose. Rero nshatse kubwira abadamu, ndabizi neza ubu ni bake boba banyikeka, ngira nta n'abahari, kuko benshi mu bahora banyikeka canke bahora bamvuga nabi baransanga bakanganiriza, bamwe tukaja inama, nkabagira n'inama. Rero bishatse kuvuga ati mugore cunga urugo rwawe kandi usengere n'abana bawe, usengere umuryango wawe, kugira umuryango wawe ntugwe mu kaga cyane ngo wisange uri kwahukana n'umugabo. Abana bawe bace baja mu mabarabara babibirara basubire. Bana b'Imana muri cyane bantu muri Australia, mbere muri no mu ntara ndimo ya Victoria, nukuri jya ku mavi muze murasenga, jya ku mavi muze murasenga, musengere ingo zanyu n'imiryango yanyu. Twari ku bintu bijanye na Musa n'urupfu rwa Musa. Rero iyo uri umugabo wahukanye, iyo umugabo kumuvuga ko ari maraya canka aja mu ahunahuna n'ibindi, ibyo umenga ni nk'ibisanzwe, ariko uri umugore umenga ni igisebo. Bana b'Imana, audio igiye gukwira canke se video, ariko iki gisomo nitwari bwakimare duca tubandaniriza ko iyi audio canke video ya kabiri. Rero musengera imiryango yanyu, musengera abana banyu,
nukuri bantu bo muri Melbourne canke barundi muri Australia abana benshi murazi ko unyi bafise gupararangana mu mitwe benshi byayangaye rero kubera iki kubera ko hari abadayimoni batwinjirana kubera ko tudasenga ko tudaca bugufi imbere y'Imana gutyo bagaca binjira mu mazu yacu bakavyagira bakajyanisha abagabo n'abagore abana n'abavyeyi ibintu bikayangara rero icyo nipfuza nuko twosenga tugashikama kuko bana b'Imana mu bihugu biteye imbere canke muri Australia ibintu ntibiba byoroshe sije no mu isi yose ko ari uruko nyene ariko tuze turasenga dukobye kugira imiryango yacu ikomere mukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ariko turacyabandanya murakoze